akaburungu RPA akaburungu BI ho muri Burundi. Iteka ni ryanyu nshuti bakunzi ba RPA turi ku isaha 12 z'umugoroba zuzuye neza iyo saa nyene ku mutumba Taba muri commune Gihogazi ntara Karuzi no mwanya makuru muri ko mukurikira kibiriraho ku mbuga ngurukana umunyiza RPA ni Facebook, Twitter, SoundCloud, YouTube na internet ana makuru akaguze n'ingingo nkuru zikurikira. Ivyumviro vya politiki nizo zatumye abanywanyi babiri umugambwe SNL bahagarikwa bagatabwa muri yompi abo nabo ku mutumba Taba muri zone Mugogo commune Gihogazi ntara Karuzi kuri uyu w'Imana barasabye kuronswa amatongo bari mamwe kuva kera none amaso yaheze mu nzira abo nabo nabatwa bo ku mutumba Kigamba muri commune ntara ya Ruyigi mu biganiro uba ukacu no munsi dushimikira ku micafu ya Wendanse mu gisagara ca Bujumbura abatumire bagakebura ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura na leta kwambambira abagira neza kugira ngo babaronse uburyo bukwiye kuri micro Hermes Nibandetse mu ngabo ivyuma MS Steven Nyungeko ufata amasanamu yano makuru ni Jean Pierre Nifashije twese mututi sangwe ikaze murano makuru. Ano makuru twatangure mujanye n'agateka kazi na muntu ihotegwa rikogwa nimbonera kure ku banywanyi umugambwe SNL rirabandanya kwibonekeza hirya no hino mu gihugu c'u Burundi kuri w'Imana abanywanyi babiri bo mugambwe wo ku mutumba Taba zone Mugogo commune Gihogazi yo mu ntara Karuzi bahagaritswe barafungwa n'uwo gwaruka rw'imbonera kure ivyumviro vyabo vya politike akaba ari vyo bariko barazira inkuru ya Vicrisse Ninteretse. Abo banywanyi bo mugambwe SNL bafashwe barafungwa ni Ezekiel Ndayishimiye na Nduwayo Jean-Marie bo ku mutumba Taba zone Mugogo commune Gihogazi mu ntara ya Karuzi. Bamwe mu banyagihugu bo muri iyo commune Gihogazi bavuga ko mu gitondo cyo kuri w'Imana haje igitero cimbonera kure ku mihana yabo banywanyi ba SNL barafata ku itegeko bahawe n'abaserukira basubijwe mu buzima busanzwe muri iyo commune bazwi ku mazina ya François na Alexis nkuko isoko ryacu aho muri iyo commune ribandanya ribitumenyesha ngo abanywanyi bo mugambwe SNL bafashwe bategekwa kuvuga amazina y'abanywanyi b'uwo mugambwe bamaze guterera kuri uwo mutumba no kuvuga barongoye uwo mugambwe ku rwego rwa commune. Inyuma yo kubakubagura izo mbonera kure zaciye zishorera abo bafashwe zibajana mu gasho ka commune Gihogazi aho bafungiye gushika ubu. Imiryango yabo nabo basangiye ivyumviro vya politike basaba ko borekugwa kuko ataco bariko barazira. Mu bijanye n'agateka kazi na muntu nyene iminsi 6 irakwiye abanywanyi umugambwe SNL ku mutumba Nyamihondi Buvumbi na Masaka yo muri zone Buvumbi commune Butihinda intara Muyinga batarara muzabo kugutinya kugirirwa nabi nimbonera kure zo muri yo commune. Ubwo ruhigi rw'abayoboke ba Agathon Rwasa rukaba rukogwa izuba riva abajejwe intwaro n'umutekano barorera inkuru ya Janvier Ninazo. Ugo ruhigi ruriko rukoregwa abanywanyi b'umugambwe CNL bo ku mitumba Nyamihondi na Masaka yo muri zone Buvumbi commune Butihinda mu ntara ya Muyinga ngo gwatanguye kuva ku munsi wa kabiri w'inondwi turiko turasozera nkuko isoko rya RPA aho ibuvumbi ribivuga. Ugo ruhigi gwatanguye mardi hamaze kuba ijya kayirukira waciye umenga ikomine yose ahubwo yose itegeko ntabanduka niho hacatangura ugo ruhigi a partir de 18h bonimborera kuri byose byo irasambe bagaca babona tanguye kuza baherera ku mazu yabo bararaho. Abo bayoboke ba Agathon Rwasa bo kuri iyo mitumba uko ari 3 nkuko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha ngo iyo bugorovye baja kurara mu myonga kugutinya ko izo mbonera kure zibamerera nabi. Abanywanyi bose mwine misi bararantibutsa mbere basigaye barara mu mashamba bamwe barataye amazu kuko ubu misi yose barakundu zabo barariye bapereja ko bataha bashobora kuba mbere bahava miso saa 11 ubwo barebe kaba butekeye abo banywanyi. Kuva ugo ruhigi rutanguye abo banywanyi ba CNL baragerageje kwitura abajejwe intwaro ariko biba impfagusa. Amasangere nk'ibyo babimubwira ngo ati ibyo bintu ntavyo nzi example typique yakayirukira musantira aca kugira ngo ibyo bintu ngo je ntavyo ndamenya ngo ntawe urabimbwira ngo ni bishyashya nuko. Uruganda rwa RPA rwarondeye Innocent Haringanji musitanteri wa commune Butihinda kugira ngo agire ico ashikirije kuri ugo ruhigi ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba.
tukirimisho gisata cagateka kazi na muntu nyene nyuma yo guhagarikwa mu nyuma akajanwa n'inzego z'umutekano mufasoni Leticia Ndikumana aba muri quartier Mutakura kwibarabara gicenda nimero 32 muri kino gihe aridegemvya mu muryango wiwe. Leticia Ndikumana akaba yari yakuwe muhira iwe isaha 8 z'ubucagucagu ku munsi wa gatatu. Amakuru dukura mu begereye umuryango wiwe amyesha ko mu vyo yabajijwe harimo kuvuga aho umunega wiwe yarari. Ico bikoze gushika ubu nyene urugo nta urasubira kumukubita ijisho. Abamubonye bwa nyuma bavuga ko bamuherutse mu ijoro ryo kuwa 23 ndamukiza uno mwaka agiye ku mirimo yiwe ya misi yose. Ijisho rikaba ryabaye iryo. Naho rero umufasoni Leticia Ndikumana yarekuwe abaranira agateka kazi na muntu hamwe n'abanonosoye vy'amategeko bariyamiriza iyo ngendo y'igipolisi kuko ata muntu akwiye guhanirwa icaha cakoze uwundi. Leticia Ndikumana akaba yari yapfungiwe muri BCR. Tukivuga ibijanye n'iryo honyangwa ry'agateka kazi na muntu hari umufasoni yitwa Esther Ndayishimiye aba muri quartier Rubuye iri mu kumugwa mukuru w'intara ya Ngozi yasinzikarijwe ubuzima n'abakozi biperereza bafadiganije n'imbonerakure muri kino gihe akaba ari ikiyingiyingi. Uyu mufasoni yari asanzwe ari n'umudandaza w'ibiraya yanyurujwe kuwa kabiri igenekezo ya 23 ndamukiza uno mwaka atwagwa n'imodoka yarimwo urongoye iperereza mu ntara ya Ngozi azi kwizina rya Avite hamwe n'urongoye gwaruka kw'imbonerakure muri ntara ya Ngozi yitwa Ndayishimiye Bosco. Amakuru dukura abo mu ntara ya Ngozi amyesha ko iyo modoka ari nyene yiperereza yavuye imuta mwibarabara kuva ku munsi wa 4 igenekezo ya 25 ndamukiza uno mwaka igihe cy'isaha 2 z'ijoro ari ikiruruma. Gushika ubu rero umufasoni akaba adashobora no kuvuga. Abanyi biwe bakemeza ko atakindi ariko arazira atari uko yaheruka kwinjira mu mugambwe SNL urongowe na Gatorwasa avuye mu mugambwe CNDD FDD. Mu gisata cy'agateka muntu nyene abantu batanu barishwe mu ndwi yo kuva kwa 20 gushika kwa 27 ndamukiza uno mwaka. Muri abo batatu bazize imvo za politike. Ivyo biri mu cegeranyo casohowe kuri w'Imana n'ishirahamwe SOS Torture. Eme Kwizera umuvugizi w'iryo shirahamwe avuga ko hari n'abandi bantu indwi bahagaritswe bidaciye mu mategeko. Muri SOS Torture bagasaba umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi gusubiza ku murongo kugwaruka rw'imbonerakure kuko rubandanya rukora amabi ashingiye gonyanga agateka kazi na muntu. Kurikirana Eme Kwizera. Turabona ko agateka kazi na muntu kabandanya guhungabana aho tufatira nko kubitigiri by'abantu batanu bagandaguwe muri kino kingo gito gusa. Umunywanyi w'umugambwe MST azwi ku izina rya Martin yagandaguwe n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi hamwe n'abandi bantu babiri bo mugambwe SNL basandavye inyuma yaho bakubitiwe n'ugwaruka rw'imbonerakure muri komine ya Butihinda mu ntara ya Muyinga. SOS Burundi yarashoboye kumenya kandi abantu bashika kundwi bahagaritswe biciye inyuma y'amategeko aho uwitwa Fidel Kabura Eraste Nibigira Desire Ndikumana bahagarikiwe Makamba iteka 24 z'ukwezi kwa 4 2019 aho witwa Adrien Nzambimana yahagaritswe mu Kizuka uwo munsi nyene akaba yasanze abandi bane babaze indwi zitatu bahagaritswe kandi bakaba tarabwirwa ikintu cyatumye bahagarikwa. SOS Burundi ikaraza ushinga kandi n'ibikorwa by'ihunganya by'agateka kazi na muntu bikorwa n'ugwaruka rw'imbonerakure aho bafata abantu bakabakubita aho twovuga nk'uwitwa Mushengezi n'umwe mu muryango we bakubitiwe Intega 18 z'ukwezi kwa 4 2019 hamwe n'uwitwa Sabiyumva wo muri komine ya Kibago yakubiswe agahohoterwa itariki 24 z'ukwezi kwa 4 2019 no gugwaruka nyene rw'imbonerakure wihaye ubushobozi bw'igipolisi bwo gufata abantu hama bagakubitwa mbere bakabatwara n'ivyabo izuba riva atacyamira. Turasaba umugambi uri ku butegetsi kugarukana ku murongo ugwaruka gwawo hamwe tugasaba n'ubutungane gufata mu ico kibazo bagatohoza bagahana bikurikije amategeko abantu bose bariko barahohotera ubuzima bw'umuntu. Yari Eme Kwizera avugira shirahamwe SOS Torture mu kanya tumaranye amakuru twateguriye. Humura Burundi.
Icuka si ciza hagati y'abanyagihugu bo ku mutumba Busebwa zone Gatete muri komine ntara ya Rumonge abajejwe intwaro hamwe n'abarongoye umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Rumonge. Intandura vyose nurongoye imbonera kure ku mutumba Busebwa yafatanywe ibikoresho vyibwe mu biro byo kuri uyo mutumba. Abanyagihugu baho bagasaba ubutungane gukora bukareka gukingira ikibaba izo nkozi z'ikibi narijya atamunyagihugu agitunga igitungwa ciwe kubera ubusuma bw'imorogojewe muri aho gace ka komine Rumonge. Inkuru ya Josiane Muzaneza. Ivyo biro vyo ku mutumba Busebwa uretse ko vyasahura ukomba amazi vyaranabomowe hari ku munsi wa gatatu w'inondwi turiko turasozera. Ico gihe nkuko isoko rya RPA muri zone Gatete ribimenyesha ngo haciye hatangura amatohoza kugira bamenye uwakoze ico caha. Inyuma y'iminsi ibiri no kuvuga ku munsi wa gatanu niho ibikoresho vyose vyibwe muri ivyo biro vyafatirwa mu nzu y'uwitwa Ntunzwe nayo Fideli asanzwe arongoye umugambwe CNDD FDD muri zone Gatete. Uyo nawe nkuko amakuru dukura ku mutumba Busebwa abimenyesha ngo bimaze kumukomerana yireguye avuga ko naho iyo nzu ari rwiwe ayipangishije ku burongo imbonera kure ku mutumba Busebwa azwi ku izina rya Ndayishimiye, ariko aho kumuta muri yompi nkuko ayo makuru abandanya bimenyesha warongoye umugambwe CNDD FDD muri zone Gatete yahavuye nyabo nategeka abanyagihugu baho yongera nabagabisha ko uzohirahira wese agacira amate hasi bazokwihuriza ubwayi, anababwira ko iyo mbonera kure izohanwa hakurikijwe amategeko y'umugambwe nkuko vyama. Ubu abanyagihugu bo muri zone Gatete na cane cane bo ku mutumba Busebwa ishavuriraniga kuko badakekeranya kugo gwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ariko gwabamaze kwibitungwa vyose mu gihe gwitwaza ko ruba ruri mu bikorwa vyo gukizura bakunze kwitwa marondo. Muri kino gihe basaba ubutungane kugira ico bukoze kugira iyo ngeso y'ubusuma n'ubundi bubisha vyabaye ndansa aho muri iyo micungararo bituzwe hatarabwe nkunzi kuko amategeko y'igihugu afata bose. Uruganda rwa RPA rwarondeye Sabin Homoka arongoye segiteri Busebwa ari nabakorera muri ivyo biro vyabomowe vyongera bisahugura ukomba amazi ariko telefone we yahamagara hakabura witaba. Tuve mu Kiyacimbo dukubitire mu ntara ya Ruyigi havugwa inyidogo ari myinshi mu batwa bo ku mutumba Kigamba iri muri komine ntara ya Ruyigi aho bavuga ko batanguye gusemerera kuva kera basaba kuronswa amatongo yabo amaso ahera mu nzira kugira ngo bashobore kurimamwo. Bagasaba buri amatari ntara ya Ruyigi ahari ubu gufasha mu gutorera inyishu ico kibazo. Inkuru ya Hervé Niyohire. Abo batwa bo ku mutumba Kigamba bidoga bavuga ko badafashwe nk'abandi barundi ngo kuko bahereye kera basaba amatongo barimamwo ntihagire igikorwa yaba buri amatara hari canke uyasubiriye nta numwe yigeze yitaho ikibazo cabo ngo abatunganirize. Abo batwa nyene bagira ko bamenyesha ko ubu aho bigeze bagoye cane uretse ko batakigira ikibatunga ngo nibakironka nibumba ryo kubumba inkono zahora zibasahiriza na nkeya baronka bakaba batakigira abazi bagurira. Abo batwa nyene babandanya mesha ko ubu babeshejweho n'inkwi be n'amakara batoraguye aho bayokorera ayo nayo bagaheza bakashira mu mihana y'abayakoresha barongera bakamenyesha bibana ngombwa ko baja guca ingero mu babanyi babo kugira babone ico bafungura nikibeshaho imiryango yabo. Muri kino gihe rero abo batwa basabura amatari ahari ubu Elia Bashingwa gutorera inyishu ico kibazo mu kubaronsa aho barima nk'abandi banyagihugu kuko atamwana n'ikinono. Arakoze Hervé Niyohire mu kanya ikigabane ubahuka. Humura Burundi. Imicafu irangwa mu gisagara ca Bujumbura ngo ituruka ku buryo budashemeye bwo gutunganya umwavu n'ibibanza vya kijambere bategerezwa kuja kubitamwo. Mu higabane ubahuka cuno munsi abatumire barakebura abayobozi b'igisagara ca Bujumbura co kimwe n'abaramutsi wa gihugu gusubira kwambambira abagira neza bahora bafasha muri ico gikorwa canke bakanarondera abandi bafasha. Ubahuka yuno munsi mu isomerwa na Bonfils Niyongera. Ubahuka. Ikibazo c'imyavu n'imicafu irirya nino y'amasoko mu gisagara ca Bujumbura gisa n'icabaye akayobera abahinga muri no minsi. None ico kibazo coba kiva kuki? Kigira ingaruka mbi zingana gute? Ni bande bari bafise uruhara rwo gukora kugira ngo ico kibazo c'imicafu n'imyavu nicongere kubaho mu gisagara? Mu gice gihariwe ikiganiro bahuka cyo kuri w'Imana abatumiri babiri baraja gucijya nino ico kibazo. Abo nabo sabandi ni Mamerito Sabushimike umukuru w'ishiramwe ry'abagenzi bidukikije n'umuhinga mu itunganya ry'ibisagara Engineer Nestor Niyungeko yahoze akora mu ishiramwe Setemu.
kuri mikro ni je Bonfils Niyongere ndabahaye mwiriwe n'ikaze. Ingaruka ziturutse kwitunganywa nabi ry'ibisata by'igisagara ca Bujumbura na cane cane abari baje kugisukura ziratanguye kwibonekeza. Akabi na kabibi kibonekeza hanini ku isoko ryaho bita kuri Kotebu. Baratazara umuburo aratubwira uko uhageze ahabona. Uyo munuko ubujije amahoro abadandaza bo ku isoko ya Kotebu uva mu micafu irunze kwibarabara ry'amabuye pave mu gifaransa rimanuka kuri iryo soko rizananye ahari ingoro y'umugambwe CNDD-FDD. Muri kino gihe c'imvura iryo yarara rijaga amazi. Bamwe mu badandaza bagatangazwa n'ingene abarongoye iyo soko hamwe n'abarongoye igisagara bareka abantu bakabandanya bakorera muri uyo mwanda. Iyo yarara rihari ibishishwa vy'ibitoke bajya abantu baranguza amatomati bijya bihunda byose babisigaho eka n'abahita bose barahihagarika haranuka urusazi. Igitangaje rero kikanababaza nuko bajya bafise udutahe duto bemera bakahacururiza itomate n'intore n'ibitunguru kugira batinde baronke icyo bagaburira abana. Nukuri hashitse wogira gahinda umengo turi mu gihugu kitagira abajejwe isuku. Abadandaza bo ku isoko ya Kotebu basaba ko ico kibanza ko cosukurwa hataraduka ingwara ziturutse ku isuku rike. Turondoye umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredy Mbonimpa yatumenyesheje ko ari mu rugendo rw'akazi. Twarondeye urongoye komine Ntahangwa Edi Paul Hakizimana ariko telefone yiwe yahamagara ikabura uyitaba. Umukuru w'ishirahamwe ry'abagenzi bidukikije avuga ko bibabaje cyane. Mameruto Sabushimike yibaza iyo abatware ku rwego rw'igihugu mu gisata c'amagara y'abantu n'isuku bo baragiye kugezaho ibintu biyangara kuri urwo rugero. Igisagara cha Bujumbura kirangwamwe imicafu y'ubwoko bwose na cane cane iruhande y'amasoko aho usanga ingunguzi zuzuye ubwoko bw'imicafu uri micafu vuye mu ndyo uri micafu ivuye mu bikopo ubwoko bwose bw'imicafu burangwa mu gisagara cha Bujumbura tutibagiye n'abafaho bihagaritse umwanda mukuru ari umwanda mutoyi. Aho rero ico gihe nk'iruhande y'isoko ajya amasoko yose ubona i Bujumbura urasanga imyanda mikuru amazirantoke urasanga kandi abantu bariko barahatekera ivyo kurya iruhande y'ayo masoko ibyo kurya abantu bihereza bakihereza urusazi ruva kwa za ngunguzi z'imicafu zinuka ziri kwinyo zikagurukira kuri ivyo vyo kurya. Aho rero inkwirikizi mbi ni cane inkwirikizi mbi ku magara yabo bari mu isoko y'abaci iruhande y'iryo soko yababa mu mpande zayo masoko ikayababa mu gisagara ca Bujumbura cose kuko impwemu nazo zironona amahaha zironona imihogo ziratera ingwara ku magara y'abantu n'inkwirikizi mbi ku kirere n'inkwirikizi mbi. Ivyo bikaba rero abarongoye igihugu babi Bujumbura umukuru w'igihugu arabi Bujumbura umushikiranganje ajejwe ibidukikije amagara y'abantu babi Bujumbura none ico gisagara abarongoye igihugu n'abarongoye ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije n'abarongoye ubushikiranganje bwo kwa muganga bemera
kw'imicafu yuzura hirya no hino kandi mu minsi yahera igisagara cari gisukuye ubu rero bigiye kunyuka ko na ca kibanza co ku Buterere cahora cakira iyo micafu kitagikora ubu rero aho umuntu abonye ni hati imicafu. Nestor Niyunge ko umuhinga mu bijanye n'itunganya ry'ibisagara avuga ko ivyo bitumwa nuko abajeje gusukura igisagara badafise uburyo bukwiye bwo gukura imyavu mu gisagara hamwe nuko ibibanza asukamwe iyo myavu bidatunganijwe neza. Zarananiranye zaraneye gutorega umuti ibiyarara ahantu hose ku masoko vyabaye vyinshi mu myaka yahera bahora batereye inkuru bivugira kubera imicafu yariko yabaye myinshi ateye umutumba usumba iyindi yose ngaha mu gisagara ca Bujumbura n'uyuhe bishura yuko ari iyarara riri ku isoko ya Bujumbura rero iyarara riri hose riharase gukurwa ariko jewe nibaza ababijejwe ni gisagara ca Bujumbura n'abakirongoye bashobora kuba bafite ibibazo bitagaragara bitaboneka mugabo nibaza ko ari amafaranga n'uburyo bubuze nta kindi kisigura n'uburyo bubuze kuko nabo barabibona bakabura ngene babikora ubu rero nta mafaranga hari nta buryo buhari nta mashini zihari nta karubira nta mazutu afise gushira muri ayo mashini ubu byose barabura ngene babifata nabo ndazi ko babibona ariko usanga ari uburyo buke butahari bagashira amafaranga mu bindi byo bo nyine babona ko bikomeye yarara bakarishira ku mwanya wa nyuma ariko ni ingorane kuko igisagara kirimo imicafu gishobora gutera ingorane gishobora guteramo indwara biturutse kuri iyo micafu zakorera amacinya n'ibindi rero ababijejwe ni abajejwe igisagara ca Bujumbura n'abajejwe igihugu cose barabe bikubita agashi bashobore guhindura igisagara kibigisagara yarari ive mu gisagara nta gisagara kirimo yarara nta ikiba gicika igisagara cyuzuyemo yarara umva ari igisagara gute igisagara kiba ari ahantu hatunganijwe hasa neza hayagayaga mabarabara asa neza ahantu hose hakaba hatunganijwe rero nibaza yuko bigaragara yuko ababijejwe amashirahamwe abijejwe abategetsi babijejwe byaranse barananiwe ni mu ncamakenzo no kubwira Mamerito Sabushimike ahamagarira bose bajejwe itunganywa n'isukurwa ry'igisagara ca Bujumbura kwikubita gashi. Ya mashirahamwe bavuga ngo agiye guhora ayora iyo micafu ayo mashirahamwe ntavyashoboye nta bumenyi na gatoyi afise bisunze imigambwe kugira bashira ayo mashirahamwe urumva bariko bakorera neza abanyagisagara kandi nabo nyene abo batware y'abamukuru w'igisagara ca Bujumbura y'abajejwe isuku y'abajejwe ubwo bushikiranganje nabo biyagarukamwo izo ngwara ziza kubafatamwo nyene we wumva turiko tujahe tuva hehe abajejwe intwaro abajejwe igipolisi abajejwe igisagara abajejwe imicafu nibo dusaba ngo leta muri ino minsi ewe nta gisagara kitoba gifise ahantu bati imicafu n'akamaramaza kandi mu minsi yahera setemu yari ifise ivyuma yari ifise ibikoresho ivyo rero nivyo leta ikwiye kugarukana bigakora ico vyakora kandi vyarakora neza warabona ko igisagara gisukuye aha akamo na ka leta y'u Burundi kandi ni kibazo kinini ya leta idashobora kujera imicafu idashobora gutunganya isuku mu gisagara ca Bujumbura ntako ibujumbura hatoba hatunganije ngo basabe yuko mu zindi miji mu bindi bisagara vyo mu gihugu hagati
bababwira ngo nibagire isuku nibatabaranye rero kandi leta irafishe uburyo uburyo bukwiye irafise ibishoboka vyose ni ngombwa rero ngo iyo micafu barondere bwa mbere ikibanza bayitunganiriza mu barondere imiduga iziratwara iyo micafu barondere abayora iyo micafu bafise ubumenyi buhagije kandi babishoboye. mu bijanye n'itunganya ry'ibisagara Nestor Niyunge ko asa n'ukebura abajejwe gutunganya igisagara ca Bujumbura ngo basubire kwegera bagira neza bahora bafasha muri ico gisata atari uko barondera abandi bagira neza bofasha kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuturama. Akamwe ndabatera ni kurondera uburyo bushoboka nta kandi kamwe bose barabibona ariko bakabura icyo bakora bakabura ingene babigenza gutera kamo nibasubire barondera abahora bafasha na kera kuko ega na kera setemu yari ifise abadagi bayifasha yari ifise ibindi bihugu bakorana bakaduha bagatanga ibikoresho bari bafise igihugu ca Japan caratanga amamashini kigatanga amakamyo yo kuyora yarara yo gukora amabarabara yo gukora ibintu byose ubu rero abo bantu basubira barondere cyangwa barondera abandi babumvira nimba batagisitaniye imigenderanire myiza barondere abandi babumvira babafashe babambambire bababwire yuko ibintu byayangaye nuko anura nta kundi. Ni kuri izo mpanuro canke inkebuzo z'umuhinga mu itunganywa ry'ibisagara Engineer Nestor Niyunge ko tusozereye ko ikiganiro ubahuka cyo kuri uyu w'Imana. Ndakengurukiye cyane abatumire bigoye bakishura ku bibazo byacu, reka nkengurukire bivuye ku mutima kandi abagize uruhara bose mu itunganywa n'itegurwa rya kino kiganiro ubahuka ntibagiye mwebwe mwese mwari muduteze yompi ndababwira nti nagahwane. Ubahuka. Arakoze Bonfils Niyongere n'abatumire wiwe mu kiganiro ubahuka. Barakoze kandi bagenzi banje bakoze ibishoboka byose kugira ngo ano makuru ashobore kuboneka tangorane zirimo mu binga by'ivyuma RMS Steven Niyonge ko wafasha amasana y'ano makuru Jean Pierre nifashije kuri mikoma ariko na Hermes Ndetse twese mututi mugire aho muba mwubahwe. muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.